turi kwigenekerezo rya kabiri Kigarama umwaka wa 2019 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha n'ikaze ku rubuga rwa Television Renaissance akaba amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize abashobora kwitura sentare mpuzamakungu mpana vya CPI ngo bari mu migwi ibiri no kuvuga kiremwa muntu hamwe n'amashira hamwe ivyo nibivugwa na Fadi El Abdallah vugira CPI aho ni mu gihe turi mu kiringo c'imisi 90 duhimiriza abahohotewe kwitwara muri sentare mpuzamakungu CPI isekeza gitiriwe ndondeza rirabandanya kudushikiriza abo bose bagiye baravugwa irengero kuva intureka zo mu 2015 zitangura uyu munsi batubwira ivyerekeye Epipode Ngabirano umunyeshure yaba kumutakura mu ntara ya Bujumbura hakurya y'amazi mu gihugu kibanye c'u Rwanda ihayanishwa gurishwa riramaze imisi 10 ririko ribera mu gisagara ca Kigali muri ano makuru yacu turababwira ibicuruzwa bitandukanye bikorwa n'ishirahamwe Urwibutso naho mukanya. Ndasuye kwa ikaze muri ano makuru yacu tutangure mu bijanye no kumenyesha makuru no munsi ugira uwa 40 amenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu bari mu mvuto Kamikazi Christine Ndirusa Agnes Mpozenzite Honse hamwe na Harerimana Egide bafashwe itariki 22 gitugutu bariko baja imusigati hariko habera ingwano hagati y'umugwi witwaje ibigwanisho n'abajejwe umutekano indwi imwe iheze sentare subiramwo imanza ya ntahangwa yabagirije guhungabanya umutekano w'igihugu bakaba nubu bagifungiwe mwibohero rikuru ry'Ibubanza. No tubandaniza amakuru yacu mu bijanye na muntu abahohotewe bashobora kwitura sentare mpuzamakungu CPI bari mu migwi ibiri bishikirizwa na Fadi El Abdallah avugira CPI abo nabo ni kiremwa muntu n'amashira hamwe ivyo akaba yabivuze mu gihe amashira hamwe yafasha ababuze ababo mu rwimo rwatewe n'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza ari mu kiringo c'imisi 90 yisekeza ryo guhimiriza abakorewe amabi kwitura sentare mpuzamakungu CPI Fadi El Abdallah. Les règles de la Cour pénale internationale prévoient deux types de victimes devant la Amategeko ya sentare mpuzamakungu mana vya CPI ategekanya imigwi ibiri y'abahohotewe. Ubwa mbere uwahohotewe ashobora kuba ari kiremwa muntu yahohotewe canke yononewe ibintu. Iryohoterwa ryiwe ritegerezwa kuba riri mu vyaha sentare mpuzamakungu mana vya CPI ifitiye ububasha bwo guhana. Nk'akarorero uwakorewe amabi yo kuborezwa igufa canke yandi mabi ahohotera kiremwa muntu. Abahohotewe bemezwa na sentare mpuzamakungu mana vya CPI bashobora kuba abafashwe ku nguvu abana abagendana ubumuga canke abageze mu zabukuru ashobora kuba kandi umuntu afise uwiwe yahohotewe nk'uwabuze uwiwe yishwe abandi bashobora kwakirwa niyo sentare n'amashira hamwe canke inzego vyononewe ibintu vyari bikenewe gukorerwamo n'ibindi bikorwa nk'ivy'inama inyigisho ubuhinga ahakorera abagira neza eka mbere n'ivyibuso vya kahise amavuriro turutse ku mabi ahanwa na sentare mpuzamakungu mana vyaha CPI ashobora kuba nk'akarorero isengero canke umusigiti wononekaye mu migumuko yateguwe abahohotewe bashobora kuyitura mu buryo butandukanye bashobora kurungikira amakuru umushikiriza manza bamusaba gutanguza amatohoza abahohotewe bashobora kuja kuvyivugira imbere ya sentare mpuzamakungu CPI mu gihe babasavye kurenguka nk'ivyabona mu rubanza kandi n'ubwa mbere muri kahise mu bucamanza mpuzamakungu abahohotewe bafite uburenganzira bwo kugira ico bashikirije imbere ya sentare bafashijwe n'abashingwa manza urubanza ruheze barashobora gusaba indishi y'akababaro ariko ni mu gihe icaha kimaze kwagira uwagirizwa na sentare mpuzamakungu mana vyaha CPI. Mais seulement dans le cas où la personne poursuivie est condamnée par les juges de la CPI. Tukiri mu bijanye n'agateka kazina muntu Epipode Ngabirano umunyeshuri yahora aba kumutakura yaraburiwe irengero haraciye imyaka 4 hari kwigenekerezo rya 4 Kigarama umwaka wa 2015 uyu yanyurujwe n'imbonerakure yitwa Celestin Nduwimana afadikanije n'abasirikare w'umuhisi Colonel Darius Ikurakure turishikirizwa na Pacifique Nininahazwe arongoye Fokode mwisekeza yatanguje ndondeza Pacifique Nininahazwe akaba arajushinga kungene Celestin Nduwimana acidegemvya.
Kwigenekerezo rya kane Kigarama mu 2015 Epipode Ngabirano yazindutse aja ku ishure nkuko yari asanzwe abikora. Ku mugoroba Epipode Ngabirano arataha avuye ku ishure arushe. Ageze muhira aramara kanya aruhutse. Hageze mu kiringo cya 2 y'ijoro niho Epipode Ngabirano yasohoka hanze. Asohoka kwibarabara aho yaba kumutakura kwibarabara rya 11 asohoka agiye kugura ikaramu niko twabibwiwe na bamwe mu muryango. Abandi bo bavuga bako yoba yagiye kugura amayinite ya telefone. Arashika ku kabutike yarasanzwe agurirako. Ariko rero icyamutangaje ageze aho hantu nuko yabonye hirya yaho gato umusore yarasanzwe azi. Uwo musore ngo yari imbonera kure yo muri Kazirabageni ariko yiga muri kaminuza y'u Burundi. No muri kaminuza uwo musore ngo akabazwi nk'imbonera kure nyene. Twaragerageje kubaza umwidondoro w'uyu musore batubwiye ko yoba yitwa Celestin Nduwimana. Abonye Celestin Nduwimana ngo amubona ku telefone umwanya utari muto. Epipode Ngabirano arakebwa maze abwira bagenzi we aho bari kumwe ngaho nyene ku butike ngo abereka uyo muhungu. Arabwira tujya muhungu naho mumubona yiga muri kaminuza ariko nimbonera kuri teye ubwoba haba hari iwacu Ikazirabageni eka haba no muri kaminuza y'u Burundi. Ati ntawuzi ivyo yoba yeriko arakora ngaho. Amakuru twaronse nuko uyu Celestin Nduwimana ngo yoba yari yiriwe uwo musi wose akurikirana aho Epipode Ngabirano yaca hose. Epipode Ngabirano haciye akanya gato ahejeje kwerekana uwo muhungu ngo niho babona imodoka ije. Iyo modoka ihitana Celestin Nduwimana ikirabandanya ishaka kuri ya butike Epipode Ngabirano yariko. Ihageze abari muri iyo modoka ngo barasimba bacakira Epipode Ngabirano bamuterera muri ya modoka, imodoka ikiragenda. Epipode Ngabirano yagiye yambaye akabutura ibutura be n'agapira gusa. Ntiyari yaronse yari aruhutse ari muhira kujya ku muntu yari mu rugo abamutwara yambaye gutyo kuri uwo mugoroba. Amaso ababayayo kuva ico gihe gushika uyu munsi imyaka irabaye 4 atawuzi amaherezo ya Epipode Ngabirano. Ico Epipode Ngabirano nawe atari yamenye kuri uwo mugoroba nuko hari abasirikare bari bakwiye mu mabarabara yo ngaho kumutakura. Bano basirikare barabasirikare ngo batari bake. Bamwe bari bagizwe n'abasirikare bari ku mapozisyon atandukanye ari ngaho kumutakura. Amapozisyon yegukira bataillon Génie de Combat yo muri Kamuzinda bari barongowe na Lieutenant Colonel Darius Ikurakure. Uyo akaba yari Pacifique Nini Nahazwa arongoye Focode akaba yatanguje n'umugambi ndondeza. Leta y'u Burundi ngo iriko irakora ibishoboka vyose kugira umwimbu w'amata wongerekane. Joseph Butore icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu akaba yayivugiye mu ntara ya Gitega hakaba hari mu mpera zino ndwi aho hariko hatanguzwa umugambi wo gufungurira neza umwana w'umurundi. Joseph Butore akavuga ko ishirahamwe Modern India Burundi rihingura amata ariko arafasha kugaburira abana bo mu mashuri amwe mu ntara ya Gitega. Leta iriko irakora ibishoboka vyose kugira umwimbu w'amata wongerekane. Ni nakaryo keza ko gushimira abenegihugu bafashe ya mbere mu kudufasha guhingura umwimbu w'amata uvuye mu benegihugu. Mboneyeho akaryo ko gushimira no gutera intege ryashiya mwumvise rihingura amata ya mu Burundi yitwa Modern Dairy Burundi twese tuzi ku izina rya Natura. Ririko rirakora amata ya kanovera twese turabishingire ntahe. Ayo mata nayo akaba ariko arakoreshwa mu gufungurira ugwaruka ku mashuri amwe yaha Igitega. Uyu munsi rero tugeze kwine ntambwe yo gutahura akamaro uruhara rw'amata mu gihugu. Turasabye rero ishirahamwe ariyo PAM kubandanya kurangura yini migambi ngiye hirya no hino mu zindi mpande z'igihugu. Turateye intege abene gihugu muri rusangi ngo bijukire amakoperative y'ubworozi maze umwimbo w'amata ugwire bayongereze bayashikane hirya no hino mu yandi makomine hirya no hino mu zindi ntara z'igihugu. Na cane biciye muri vya bigo
byo kwegerezamwo amata bimwe twita centre de collecte du lait kugira ngo amashirahamwe ahingura ayo mata azoze kuyabagurira ayakura ahantu hateguwe neza. Bizotuma twiteza imbere, bizotuma mwiteza imbere kandi ushobore no kugira amagara meza n'ibondo byanyu byoye kugwaragurika bivuye gufungura nabi. Hakurya y'imbibe zacu mu kusozera no makuru yacu ihayanishwa gurishwa ry'ibidandazwa bikorerwa mu Rwanda ririko rirabera igikondo mu karere ka Kicukiro mu gisagara ca Kigali ryatanguye kuwa 22 Munyonyo 2019 rikaba rizohera kuri uyu wa kane Kigarama. Ishirahamwe Urwibutso banshi bazi ku izina rya Nyirangarama ni rimwe rikora mu buhinga bugezweho ibintu bitandukanye ryitabiriye iryo hayanishwa gurishwa. Thierry Bigirandavyi yarahishikiye abitubwira. Ubwishikaho ishirahamwe Urwibutso riko rihayanishiriza ibidanazwa vyaryo usanganirwa n'abakozi bajeje kuguha ikaze mu bugwa neza bagusigurira ibintu bitandukanye bakora. Muri ivyo harimo ibiterwa birimira hamwe n'ibindi biva mu banyagihugu bigishije kurima kijambere baravyihingurira mu buryo bwa none. Umuhinga w'indimo Kwihangana Patrice akaba ajejwe uburimyi muri iryo shirahamwe aratwiganira ibitari bike mu byo bakora n'ivyo babikoramwe. Harimo akabanga gakorwa mu rusenda. Akabanga ni urusenda nyarwanda, urusenda rutunganywa na entreprise Urwibutso rwamamaye ku isi yose mu Rwanda no mu bihugu duturanye. Hanyuma akarusho ni divayi ikozwe mu bitoki, umutobe w'ibitoki barawutunganya neza bakawutara ugashyirwamo nyine imbetezi zabugenewe ukavamo inzoga nziza cyane ariyo yitwa akarusho. Noneho hari n'akarusho k'imizabibu, ni divayi ikozwe mu mizabibu izwi ku rwego mpuzamahanga. Hari divayi y'imizabibu y'umweru na divayi y'imizabibu itukura. Indi produit ni akacu. Akacu ni confiture ikoze mu nkeri zitunganyije neza ku buryo zibyara confiture ishyirwa ku migati. Hanyuma tukagira indi produit twita akera, ni amata atunganije neza y'inka. Aratunganywa mu ruganda agakorerwa packaging agashyirwa ku isoko. Ayo yose yahawe icyangombwa cy'ubuziranenge. Hanyuma tugira imitobe. Imitobe irimo ingeri zitandukanye. Hari agashya gakomoka ku nkeri, inkeri zihingwa n'abaturage, abahinzi bakikije entreprise Urwibutso. Tubaha ingemwe tukabakurikirana mu rwego rwa tekinike, hanyuma tukabagurira n'umusaruro. Tugira kandi jus cyangwa se umutobe w'inanasi nawo witwa gashya ukoze mu nanasi. Hari na jus ikoze mu matunda nayo yitwa gashya. Iyo jus irakunzwe cyane, ifite isoko rinini, ikaba ikoze muri ayo matunda yera mu karere ka Rulindo hirya no hino mu gihugu, ndetse imbuto zayo zishobora no guturuka no hanze y'igihugu. Izindi produit navuze harimo akanozo. Muri izo produit akanozo hari akanozo nko nabivuze gakorwa muri soya, ifu ya soya nziza. Hari akanozo k'amasaka, amasaka y'igikoma, ibyo byose byera mu Rwanda. Hari akanozo k'imvange karimo umuceri, isoya n'ubunyobwa. Noneho hari n'akanozo k'uburo. Iyo ni ifu y'uburo itunganije neza, yashyizwe ku isoko, ihabwa icyemezo cy'ubuziranenge, ni nziza cyane. Mwishirahamwe Urwibutso babona ko iryo hayanishwa gurishwa ari amahirwe yo kurata ivyo bakora mu bandi bantu batoba bari bwabamenye. Akamaro k'iyi Expo Made in Rwanda ni uburyo bwiza bwo kwamamaza ibikorerwa iwacu mu Rwanda. Ni amahirwe tuba tubonye yo gusobanurira abakiriya bacu ku buryo bwimbitse, abatugana uko produit zacu ziboneka, aho bazisanga, ndetse tukabashishikariza gukunda iby'iwacu, gukoresha ibikorerwa mu Rwanda. Mu myumvire abantu bajya bavuga ngo iby'ahandi nibyo byiza, ariko kubera politike nziza y'igihugu cyacu, uyu ni umwanya mwiza wo kwereka abakiriya, wo kwereka abanyarwanda ibyo dukora n'umwimerere wabyo n'uburyo bifite ubuziranenge ndetse gusumbya n'iby'abanyamahanga. Icyo rero nicyo dukora muri iyi Made in Rwanda Expo.
twaje kwerekana izo produit tukerekana ibihingwa zikomokaho. Dufite hariya karima twigishirizaho abahinzi cyangwa se abasuye stand yacu, dukurikije uko tubona abantu baza umunsi ku munsi, biragaragara ko tumaze kumenyekana. Iri hayanishwa gurisha ry'ibidandazwa byakorewe mu gihugu cy'u Rwanda rikaba ribaye rya gatandatu. Irya mbere ryabaye mu mwaka wa 2015. Ayo mahayanishwa gurisha yose akaba mu ntumbero yo guhimiriza abikorera ivyabo kugira abagirisha akaryo guhiganwa bongere banamenyekane, gutyo bashoboye kugurisha umwimbo wabo bitagoranye. Ndagushimiye Thierry Bigirindavyi no kuri no nkuru duciye dusozera ko ano makuru yacu. Ndabashimiye ko namwadukurikiye naho butaha.